isoko mpuzamakungu igitoro caramanutse abatabizi mu bimenye cyagabanutse hafi ibice birenga 20% uno munsi ariko mu gihugu iwacu nta n'ukura kumunwa nta n'uvuga ikintu na kimwe niko bimeze ivyo ababizi babimenye igitoro cagabanutse ku isoko mpuzamakungu ubu rero inyungu ziko zija he inyungu zija mu mufuko wa mugabo wa munyarwanda Bonaventure nabo bayasangira ivyo mu bimenye nuko bimeze mubaze umuntu wese ari babwira ko bimeze none ko kuganyi mu munara tubariza bo muri leta erega ni muri leta none ko ari wahisoko umuntu umwe ni mwatubariza ese ngo ndabivuga mwumva mwese none hari umuntu washobora gusigura ingene mu Burundi igitoro ariyo gikenye mu Rwanda kirahari Tanzania kirahari ikongo ngayi wacu kirahari mvuze Kongo ingana n'u Burundi 80 80 fois au Burundi mugabo twebe turakugura igitoro Kongo ngaha kandi igihugu cyari kigoye gutunganyamo ibintu iyo dufise 2020 kilometre kare nimumva ko hari ikibazo gikomeye cyane mugabo ndabisubiyemo ivyo byose biva ku nyungu z'akagwe k'abantu. Gabriel Firi umukuru w'ishyirahamwe Orukome hari mu kiganiro n'amenyeshamakuru mwejeje kuvyumva ko ibitoro n'ubu bitoroshe kuronka mu gihugu cy'u Burundi aha ngo ni mu gihe ibihugu duhana imbibe byose ibitoro bobo batigera babibura ubu rero ngo ntibyoroshe kuko n'isoko y'igitoro murumvise ko ngo yahawe umuntu umwe rudende kugira ngo abariwe akizana mu Burundi hari mu kiganiro n'amenyeshamakuru aho yashikirije bitari bike kuvyerekeye igitoro reka rero tumwumvirize. Murabona neza yuko ibikorwa by'iterambere uno munsi mu ijambo rimwe bisa n'ibyahagaze kuko udashobora kwiyunguruza udashobora gutondera ku mwanya ubu nibaza ko bigoye cyane guhana umukozi ngo yacerewe kubera ikibazo cyo kwiyunguruza mwese dufata bari Bujumbura ga murabizi umuntu agiye ngaha ku isoko ahahore isoko nguru ya Bujumbura twese turabona neza yuko hari kibazo kidasanzwe kijanye n'imirongo aho usanga hari imirongo irenze abantu rero baramaze kumenyera baratonda yego tugira n'Imana nuko uno munsi ari muci mugabo mu mvura mwibuke yuko imvura yanyagira abantu batonze ku mirongo twebwe rero kino kibazo nukuri tubona ko ari kibazo gihambaye cyane mwivumbuka ry'ubutunzi bw'igihugu murabona yuko umukuru w'igihugu yafashe ingingo ko Uburundi bwoba igihugu cifashe mu 2040 bukaba igihugu giteye imbere mu 2060 ikintu ciza cyane cyumviro ciza gihambaye mugabo kugira ngo bishoboke abarundi batariko barakora kubera badashobora kwiyunguruza mumva ko bigoye cyane rero twebwe mw'ishyamwe Orukome tukabona ko ingaruka mbi ni nyinshi cyane bivanye n'ibi bintu mejeje kuvuga sinobigaruka ko namaze kuvuga ko ingaruka mu by'ubutunzi ari nyinshi ingaruka mu byo imigendanire y'abantu n'abandi ni nyinshi ivyo rero bigaca bija mu buzima bw'abarundi bwa minsi yose kungene babayeho aha rero ikindi kintu nagomba ngaruke ko iri kena ry'ibitoro rifise inkomoko twebwe tubona neza yuko inkomoko y'ikena ry'ibitoro rivuye cyane cyane kuri kwikena ry'amafaranga y'agaciro turakunda kubivuga ikena ry'amafaranga y'agaciro mwa kino gihugu cyacu biraboneka neza yuko ari ingorane kuko aha byagomba kuva ibi bintu bijanye n'amafaranga y'agaciro ni mwikawa ikawa niyo yafata ikibanza ca mbere mu bintu bijanye n'amafaranga y'agaciro ariko nagenda babwire ko uno munsi turonka umwimbu wa 25% kwijana ku mwimbu twahora turonka ni ukuvuga ko ikawa yaramaze kumanuka cyane 25% de production ijanye n'ivy'ikawa kandi dufise ikawa yatuzana amafaranga menshi y'agaciro tugavuga ibijanye n'ipampa murazi mwese yuko umushikiranganje w'ico gihe Gede Rurema haraheze ndibaza imyaka 2
avuze yuko Kojeruko isa n'iyahovye mwese mwaravyumvise ariko Kojeruko nayo yari mu bifasha kuzana ibintu by'amafaranga y'agaciro abagihendahenda ni icayi ariko iby'ubutare murabizi neza yuko leta yonyene ivuga ko ibice bishika 70% by'amafaranga ava mu butare atagaruka cyane cyane inzahabu ibyo twita la patrimoine. Hari abandi twagomba kuvyazamwe amafaranga y'agaciro ni diaspora abarundi baba mu makungu mugabo navyo uravyigene bifatwa biragaragara neza yuko navyone atari kirenga. Aha twovuga abanyamitahe baza kuzana imitahe mu Burundi navyone ni kibazo. Twebwe rero ahari tuvuze bimwe bita la coopération développement. La coopération développement ni ukuvuga bashashanya n'u Burundi n'uko twarabonye ko muri budget bashizemo amafaranga atari make mugabo ibintu basaba ni ibintu tubona ko ari byinshi cyane bigoye gushira mu ngiro mu gihe tudahinduye ingene intwaro ifonctiona ikora mu Burundi n'ukuvuga l'administration. Ibi rero mwishirahamwe Oricome twebwe tubona neza yuko leta igomba gufata ingingo zidasanzwe kuko nuko nabivuze ingaruka mbi z'ibi bintu z'ibura ry'igitoro navuze ivy'igitoro mugabo murabizi ko atari igitoro gusa kubera ibi vyikeneye amafaranga y'agaciro. Nagenda bibutse yuko uno munsi litiro y'igitoro kuri marché mwari ntibura aha bita mu Buyezi na hanigera ibura usanga ya gicupa bita ngo ni ca kinju litiro n'inusu ibihumbi 15. Murumva ko ivyo bintu ari ibintu bigoye cyane kandi ni ibintu kenshi byica amamodoka. Ibintu rero bikenye bindi ngaha ni ibintu nibaza yuko mwese musanzwe muzi ko muri mu Burundi murabibona ntushobora kuronka igitoro ni ukuvuga amazutu essence ivyo bintu no munsi biragoye kuboneka mu kino gihugu. Namwebwe murabamenyesha amakuru kugira ngo muze ngaha ndivyo ari byo byose ndemeza neza ko bibagora gose kugira mushike ngaha nuko nyene umurimo mukora igikorwa mukora ari gikorwa kimwe bita un travail de sacerdoce ni gikorwa cyo kwitangira Imana kuko biragaragara biraboneka. Ibi rero ni ibintu bigoye. Isukari mwese murabona ko ikibazo c'isukari ari ikibazo kijanye n'ibinyobwa vya Brarudi. Aha dufate ku mafanta no kuvuga Coca, Citro, Orange n'ibindi vyo vyose kugira ngo bironke uburagira urubanza ukiyumvira aho kuri ibinyobwa karondera ukabura ugasanga ni ikibazo. Tugende ku isima ya Buseko nayo ni ikibazo. Tugende kubijanye imiti yitwa speciality kuyironka ni ikibazo gikomeye cyane. Mbere ubu uyahagezeho n'amazi ya kinju uyarondera ahantu henshi ukayabura. Aha rero icyo tutovuga ni ibintu bijanye n'ifumbire. Muramaze kubona ko bimaze iminsi ibintu by'ifumbire bigoye cyane. Rero ibi byose mvuze n'ibindi ntarinze kuvuga ingaruka icyo bivako cause principale ni ikintu kijanye na ntuze ni ikintu kijanye n'amafaranga y'agaciro kuko ibi byose bikenera ibyo twita matière première. Iyo rero matière première itabonetse ntibikunda yuko ivyo bintu biboneka bikwiye. Twebwe rero tukavuga tuti mwishirahamwe Oricome leta nire gufata iki kibazo minenerwe nukuri nire gufata ikibazo minenerwe kuko nibaguma bagifata minenerwe twebwe turabona neza yuko bizotugora gushika kwihangiro umukuru w'igihugu yihaye kuko cerveau umutwe w'umuntu urafite ingene ukora. Umutwe w'umuntu ubanza kuraba ibintu vyangombwa byo kubaho. Umuhinga yitwa Ibrahim Maslow niwe yabivuze. Iyo bezwe zimwe zivuyeho ivyo umuntu akenera bivuyeho ivyo akenera vya mbere no gufungura no kubaho ibi bintu vyangombwa kwiyunguruza n'ibindi ivyo niyo vya mbere akenera. Iyo ivyo bihavuye aca akenera ibindi kunezerwa n'ibindi. Ivyo rero mwa kino gihe biraboneka ko birimo mu kibazo kuko umuntu adashobora kwiyunguruza
adashobora gufungura bikwiye, adashobora kuronka bijya bintu byangombwa, bica bigora abarundi benshi. Rero uno munsi bari basanzwe ibice birenga 70% nuko tubikura mu vyegeranyo vya Banki Mondiale, PNUD, FMI n'abandi, ibice birenga 70% by'abarundi bari mu bukene butagira izina. Biciye bita koronike na gibi bintu cyane cyane ibintu bita ibitoro, kishaka ikibazo gihambaye. Mugabo twe tubona imvo zishika kuri zitatu zituma bino bintu biba. Navuze yuko imvo ituma bino bintu bikena ari amadovize nivyo, mugabo hari izindi imvo zishika kuri zibiri jewe no kongera. Imvo ya mbere ni yuko leta ifatana tuke dufise igadukorera umuntu umwe. Nk'ibintu by'ibitoro babihaye ishirahamwe ry'umunyarwanda yitwa Bonaventure, ari ryo bita Prestige. Twebwe rero twamateho turabaza ikibazo muri leta, batubwire amahiganwa yakoreshejwe kugira ngo Prestige abari ryo nk'igitoro yonyene mu kino gihugu. Ibyo mushobora kuba mutabizi, mugabo turabibabwiye. Uyo munyarwanda aragisibije mu kino gihugu, kuko nitwumva ukungene ashobora kuronka ibitoro, amafaranga y'agaciro yose bakayahawe, leta itadusiguriye imvo bamuhaye ibitoro. Murabizi n'ababironse imbere yiwe twabivuga gutyo nyene. Kubera iki ibintu bya monopole mu kino gihugu mengo ni kibazo. Murabona ibintu biriko biraba mu bintu bijanye n'ifumbire, byatangiye nkuko nyene. Rero dusaba leta n'ukuri ibyo bintu bijanye no guha isoko umuntu umwe n'ukuri babihagarike, kuko ni ibintu by'ikibazo giteye kigize cyane.